Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugura kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa bigezwe ko hoba mu gisata c'ubutunzi agateka kazena muntu imigendanire n'aya makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Ni mu gihe muri iyi myaka hibonekeje ibibazo bidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi cibura ry'ivyankenerwa harimwo amahera mva makungu, igitoro n'ibindi vyinshi bitandukanye rimwe n'umwavu w'ikizungu. Ivyo rero bamwe bakavuga ko leta yo baratereye agati mu ginyo ihejeje kubona ko abene gihugu bari kugwa mu mporero umunsi ku munsi. Benshi rero bakabona ko leta ya President Evariste Ndayishimiye ngishobora kuba yarananiwe gutorera umuti ivyi bibazo. Ni mu gihe ibanki nkuru y'igihugu yegwa n'ibijanye n'amafaranga y'agaciro nayo hari ivyo yagiye iratangaza. Bamwe bati leta yarananiwe kuva ku bwa Lieutenant General Gervais Nderakobuca gushika ku mushikiranganje wa mbere ariho kuri ubu. Benshi bakabona ko leta ya President Evariste Ndayishimiye bijanye no gutorera inyishu ibibazo bihanze abene gihugu ivyo bikiri kure nk'ukwezi. Ibanki nkuru y'igihugu rero ikabatangaje ko ibiciro vyo mu kinywabi ari vyo vyemewe. Muti ivyo biciro ni ivyiki? Umuyobozi w'Ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi Normal Edouard Bigendako yavuze ko leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo ihera ry'u Burundi risubirane agaciro. Aha yarahejeje gukura iceye kuri benshi bavuze ko amarundi yataye agaciro, hari abayita ko bakunda igihugu kudusumvya baca barandamuka nk'abari basinzire ngo muragenda mube aho hari ayafise agaciro mwabansi b'igihugu mwe. Amajambo magufi cyane umuyobozi yagize ati mubiravye mu mezi 6 aheze idolari rya Amerika ryariko ryegera ku 8,000 vy'amafaranga y'amarundi. Hariho abari batanguye mbere kubona umengo rizogera ku 10,000, none ubu riri kurangahe ni hagati mu 5,900 ndetse n'ibihumbi 6,000. Ibi biharuro uyu mugabo yatanze abwira abarundi ko bitanga icizere ngo ni vyiza. Ikibabaje kinaryoshe nuko atigeze acisha mu kanwa igiciro amadolari avunjwa ko mwibanki nkuru y'igihugu BRB, ariko siwe nyakuntunga kuko arabizi ko ibiciro banki nkuru y'igihugu ivuga ari nk'ibisharizo kuko umugwiza atunga umugwayi umunyeshure bamukera rugendo bituye banki nkuru y'igihugu ibavunjire bajabuka imbibe ibishura ko atamadolari ifise, ariko ikabandanya kuneteza ko idolari rimwe rivunjwa amafaranga 2,290. Aho ni mu gihe wishikiye kwa ya soko yo mu kinywabi naho bushaka trillion 10 z'amadolari uyatahanye. Mu mvugo Edouard Normal Bigendako arivuguruza. Ivyo bikerekana ko yari katesha umwanya abamenyesha makuru n'abakurikirana. Hamwe akavuga ko ibintu biriko birafata umurongo, ahandi akavuga ko bitagiye kuva mu nzira vuba. Aha ubutumwa bwiwe twabutahuye bwashitse. Mu kwerekana ko ibintu biriko biragenda neza yagumye yibanda ku kungena igiciro cyo mu kinywabi cyakorotse, ariko nta na hamwe igeze atangaza ingene igiciro cya CNDD-FDD naco cyagabanutse canke basukungene mu kigega ca BRB amadolari yiyongereye. Ibi rero bigatuma benshi batahura ko wenye n'ubwiwe isoko azi ari yo mu kinywabi nk'uko biri mu nkuru yigeze gushirwa ahabona ivuga ko hoba hari amasoko abiri mu gihugu. Ibanki nkuru y'igihugu tuyibutse ko bereka gusamaza abene gihugu ngo butare bwubutse. Ibivuze guhera mu mwaka wa 2020 vyabuze ubutare bwimbwa kandi bushoka. Kira noneho icatumye Burundi bwinjira muri iki kibazo c'ubutunzi subukane bw'amabuye y'agaciro, naho bw'ibihano vy'ubutunzi igihugu cafatiwe guhera mu mwaka wa 2015 ngo urugi ruvuye ku muryango imbeho ica yinjira. Ese urugi ni iki? Ese ubutare canke ese n'ubutare canke ni ibihano nk'uko benshi babigaruka ko. Benshi bakabona ko hari vyinshi bihari bigihanze iyi leta ya President Evariste Ndayishimiye, dore ko ariko arasozera n'iki kiringo ciwe ca mbere catanguye mu mwaka w'2020. Ibi rero bigatuma benshi n'ubundi bagaruka ku buzima buzimvye abene gihugu bariko baracamwo. Bamwe batise kandi leta yo bifise ububasha bwo gushinga ibiciro vyo gupanga amazu. Aha ni mu gihe mu gisagara ca Bujumbura gupanga inzu biriko birakogwa n'umugabo bigasiba uyundi. Leta ishinze ibiciro vyo gupanga amazu itabanje gukemura ikibazo mu mizingo vyose no kuvura ubushuhe bw'umugwayi bwa malaria.
Haize igihe kinini ibiciro vyo gupanga amazu mu gisagara ca Bujumbura vyaraduze cane. Hari imvo zitanu nyamukuru zatumye ibiciro vyo gupangisha amazu bizamuka cane. Ica mbere harimwo kubomora amazu yegereye ku mabarabara. Iyi ni ingingo yakoze ku miryango myinshi yari itunzwe n'amafaranga yinjirizwa n'amazu ipangishije. Iyi ngingo kandi yafashwe n'umushikiranganje w'ico gihe yarajejwe intwaro y'agati mu gihugu General Gervais Ndirakobuca Alias Ndakugarika afatanije n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe ari we General Jimmy Hatungimana. Bashize inguvu nyinshi mu kubomora amazu yoba yubatswe amategeko atubahirijwe na cane ku metero zategerezwa kuba hagati y'inzube n'ibarabara. Muri ico gihe haciye hibonekeza ukwikika mukiza kw'abafise amazu yo gupangisha batangura kuduza ibiciro vy'amazu. Vyasa n'ivyumvikana ku nzu yabomowe hanyuma ikubakwa gushasha igahabwa ishusho nziza isumbiye yahorana itarabomogwa. Yamara yaba amazu yasubiyemwo canke ayatarasubiyemwo zose zaciye ziduzwa ibiciro mu gisagara hose. Imvo ya kabiri ni ugucira imirongo itukura amakinga, amapikipiki ndetse n'amabajaji. N'iyi ngingo tuyikeshe General Ndakugarika na General Jimmy Hatungimana. Babujije izo ngendeshwa gushikana abanyagihugu aho zahora zibashikana ko citwazo ngo nizo ziteza amasanganya. Iyo ngingo rero yaciye ituma ivyo kwiyunguruza biba akananira abahinga mu gisagara ca Bujumbura tutibagiye abantu agasenga abantu barema amasoko ya Kotebwe na Siyoni. Ibi vyago rero bice bishika mu gihe no kuronka bisi zunguruza abantu mu gisagara hagati zitaboneka kubera ubukene bukabije bw'ibitoro. Ni gutyo rero abafise amazu bisanze nabo bategerezwa kuduza ibiciro kugira ngo nabo baronka amafaranga yo kurya Probox ibatahanira ivyo basumiye ahatagishike kinga. Ipikipiki n'abajaji bongere kandi banaronka amafaranga yo kunguruza abana babo biga ku mashuri ari kure hakoreshejwe taxi voiture eka nabo nyene bashobore gushika ku buzi. Imvo ya gatatu ni ubutunzi bw'igihugu buyumbayumba. Ibiciro vy'amazu vyazamutse mu gihe ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bwariko burayumbayumba. Ibiciro vy'amazu vyaraduze mu gihe n'ibiciro vy'ibindi vyose vyariko biraduga. Aho twovuga nk'ibipfungurwa, imiti, ivyambagwa, ibikoresho vyo kubaka, amatike yo kwiyunguruza n'ibindi. Aha rero nituvuze akumiza kivyagize kuduga ibiciro no kuba kubura burundu ku isoko kandi bimeze nk'imoteri y'ubuzima bw'abarundi. Aha twovuga nk'amahera y'agaciro, ibitoro, ifumbire, isukari, ibinyobwa vya Braludi ndetse n'ibindi bitandukanye. Imvo ya kane na mikoro make y'abarundi benshi. Ni igikorwa kitoroshe gutahuza usanzwe adashaka gutahura isano riri hagati ya mikoro y'abarundi be n'ibiciro vyo gupanga amazu. Kuri nkatwe dufata mikoro make nk'imvo imwe mu zatumye ibiciro vy'amazu vyitwa ko vyazimvye mu mitwe y'abapangayi. Iki kibazo cari kiyasanzwe gice cisukamwo umwambiro na zamvo zitatu twavuga hejuru. Izo mvo zitatu twavuze harimo ubutunzi bw'igihugu buyumbayumba, akabamwo gucira imirongo itukura amakinga n'amapikipiki n'amabajaji ndetse no kubomora amazu yegereye amabarabara nk'uko twabigarutseko. Iki kibazo rero cari kiyasanzwe igice cisukamwo uwo mwambiro twavuze haruguru. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye igenda kugarika Hatungimana batari bwafata ingingo zitizwe neza, abanyagisagara bato baragwazagwaza buhoro buhoro. Ariko ingingo giturumbuka zimaze gutibuka ivyaho vyaciye bihuka kuko abakozi ba leta barenga ibice 85% kwijana baba mu gisagara ca Bujumbura basanzwe bapanza amazu bisanze ro umushahara bahembwa ku kwezi wonyene ubwo wose uri munsi y'igiciro c'inzu babamwo ku kwezi. Ni gutyo rero benshi bagiye barumva hirya no hino abigisha, abaganga, abasirikare, abapolisi batakazi bakaja gukora ibindi canke bakaja bukimbibe z'igihugu gupagasa mu bindi bihugu. Turatahura abataye akazi kuko ntivyokunda ko bari inzu igeze ku mafaranga 400 n'ibihumbi 500 mu gihe umushahara wabo wo ku kwezi uri munsi y'ayakure. Niyo kandi banategezwa kubesha imiryango no kurungika abana ku mashure. Imvo ya gatanu kandi ikomeye cyane n'abakongomani baje mu gisagara ca Bujumbura bariho amafaranga y'umurengera mu mazu. Mu gihe Ndakugarika Hatungimana bariko baratibura ingingo za giturumbuka, umuhari M23 wari kuratangura kugaba ibitero muri Kivu ya ruguru muri Kongo nyuma y'imyaka igera ku 8 ari mu gace ku 8 iri mu gacerere. Ishoro cyaratumye batukongomari benshi batangura kwinjira kamwe ariko ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo baje kure hariko habera intambara naho ishobora gutandukira.
Ico gihe idolari yari ritanguye kwegereza hafi 4,000 mu kinywabi. Abo banyamahanga rero baca bavunjisha amadolari mu kinywabi bikaborohera cyane kure amafaranga yose uko yungana kose kugira baronke inzu. Ni gutyo umukozi wa leta n'abandi babayeho mu bundi buryo bisanze bamwe bariko barasorwa mu mazu kugira ngo hinjizwe umukongomani we ari hamenshi. Aho mu bihugu bibanyi umurundi aturatuzwa vyaranahindukiye umunyamahanga turatuza umurundi mu gihugu iwe. Bamwe ati ese mbega ubutegetsi bwa Ndayishimiye burafise ububasha bwo gushinga ibiciro vyo gupanga amazu? Mu bijanye n'amategeko ubutegetsi bwa Ndayishimiye burafise ububasha bwuzuye bwo gukurikiranira hafi ibijanye n'ibiciro. Ubutegetsi nibwo bufise ububasha bwo guhagarara hagati y'umuguzi n'umudandaza mu gihe hibonekeje utunenge. Mu gutunganiza umuguzi n'umudandaza ubutegetsi bwiyubaha ntibukoresha igikenye c'inko canke kunyuruza, ahubwo bukoresha amategeko uko yanditse, ayatahari agashirwaho n'inama nshingamateka. Mu buryo bworoshe rero twebwe twumva twahamagarira ubutegetsi bwa Ndayishimiye gushinga ibiciro vyo gupanga amazu hisunzwe ubunini n'agaciro inzu ifise, ariko ingingo yofatwa n'umugwi w'abahinga bigenga bokorera kuberuro kugira ngo umupanga intanigwe ariko n'upangishije nawe ntashikanweyo. Ariko aha vyo bisa no kuvura ubushuhe bw'umugwayi kuko n'ingwara yo mugumamwo. Iki kibazo kiroroshe ku butegetsi bukora imigambi ishingiye ku vyigwa vyakozwe n'abashakashatsi. Ni ikibazo gusa c'umwete hamwe no gusonera amategeko. Ikibazo gisaba ubuhinga n'ubushishozi mu kwimba ikibazo mu mizi iyo gituruka. Mu Burundi rero dufise ikibazo c'abategetsi b'abasoda bafata ingingo gisoda batabanje guhanuza abahinga. Kubomora amazu atubahirije amategeko si cimviro kibi. Ahabera ikibazo inzu zabomogwa bene zo batabisiguriwe bihagije atani ingingo mperekeza zafashwe. Vyakozwe mu isura y'igisa n'intambara aho womenga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwariko bwivuna umwansi. Yamabarabara bariko bavuga n'ubu aracari kwa kundi n'ivyondo n'ibinogo. Kubuza ibigendeshwa gushika iyo zahora zishikana abanyagisagara navyo vyatibutse nk'imvura. Nta ngingo nimwe mperekeza yafashwe navyo nyene vyakozwe mu gisa no guhangana hagati y'ubutegetsi n'abansi b'igihugu. Ingingo yo kubangamira amazu n'ingendeshwa zafashwe ubutegetsi butabanje gushishoza ku butunzi bw'igihugu. Amikoro y'abarundi hamwe n'intambara za M23 zariko zituma abakongomani bisukira kamwe mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Kubomora amazu no gucira imirongo ingendeshwa n'ingingo nziza ariko zafashwe nabi kandi mu gihe kibi. Ingingo nziza ifashwe mu mwanya utari wo icika mbi. Ndayishimiye Nestor naho ntuye ngo nibatumeke inama rukokoma y'ubutunzi maze n'ikibazo c'ibiciro vyo gupanga amazu cigirwe mu bindi kuko mwumvise ko gifise amamoko ya kure bigasigura ko kugikemura conyene bisa no gupfufahaza. Ni nko gutera rero urushinge rw'ubusho umugwayi wa malaria ugacu ugereka akaguru kandi ngo wavuye umugwayi. Ngibi rero ivyo twoba tuvuze ko biriko biravugwa mu gisata c'ubutunzi cane kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi cyane n'ubundi kubijanye nibiriko bihiravugwa kukungene ubuzima bwazimvye muri iyi myaka, ariko bamwe bakavuga ko harimwo n'uruhara rwa leta. Mu yandi makuru umukuru wa quartier yarapfunzwe azira ubusuma bw'impapuro z'inzira. Nkuko twabigarutse ko Korodina Kimana umukuru wa quartier ya Bwiza muri zone Bwiza komine Mukaza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubu apfungiye mu iborero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba riri mu manuko bw'igisagara. Uyagizwa kuba yarakoze mu buryo butemewe n'amategeko ibitabo vy'inzira vy'abanyagihugu yagenewe bo muri Kongo bashaka kuja mu bihugu vy'Abarabu kuronderayo akazi. Abanyagihugu bo muri quartier Bwiza bagasaba ko ubutungane bukora akazi kabo kugira buhana abategetsi bakoresha nabi amabanga yabo bahunyanga amategeko. Nkuko amakuru yakuye muri izo quartier bivuga uwo mukenyeza Kimana yarafise imashini imufasha gukora ibitabo vy'inzira n'izindi mpapuro z'ingendo aho nyene muri quartier. Abanyagihugu bo muri Kongo benshi barazi muhiriwe kenshi kurondera izo mpapuro. Hari bamwe muri bo bavuga ko bamaze no kuva mu gihugu bakoresheje ayo mapasiporo y'ubusuma cyane abaja muri Arabia Saudite. Ifatwa ryo mukuru wa quartier bivugwa ko ryatewe n'ikibazo cy'umunyagihugu wo muri Kongo yatakaje pasiporo yiwe. Uhereciye aja ku gipolisi kijejwe gutanga izo mpapuro pafe gusaba ko yoronswa iyindi, ariko acarafatwa azira gukoresha impapuro z'amagendo. Mu gihe c'amatohoza rero yaciye amenyesha ko iyo pasiporo yari yahawe na Korodina Kimana akaba yari yamuhaye ibiturire.
Pafe nayo yaciye imenyesha igipolisi cyo mu Bwiza naco kiza kumufata hanyuma kiramushikiriza ubutungane. Mu ndwi iheze rero nibwo senere ya Mukaza yafashe ingingo itorohereza Claudine Akimana acarungikwa mu iboro rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba. Abanyagihugu bo muri iyo quartier ubu bagasaba ko amategeko ashirwa mu ngiro ataguhiga imanga kugira ngo bahanwe bose abategetsi bakoresha amabanga yabo mu gonyanga amategeko bafatiye ku bibanza barimwo. Ivyerekeye amatora y'abakuru b'imitumba na makaritiye navyo biri mu vyagiye biragaruka ko cane. Claudine Akimana yari yatanguye amabanga yiwe inyuma y'amatora y'abajenama b'abakuru b'imitumba n'amakaritiye yabaye kugenekerezo ya 25 Myandagaro umwaka weze w'ibihumbi 2025 yasozereye igikorwa c'amatora y'uwo mwaka. Ibice birenga 3000 vyararonse abajenama batanu. Uwaronse amajwi menshi agaca bo mukuru w'umutumba canke bakarikiye kugira ngo atunganize neza abenyegihugu. Abiyamamaza bose bakaba bari bitavye nka bigenga. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya aho twagarutse kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata c'ubutunzi ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa. Nandi menshi rero turiko tubategurira byose nimuze gucikanwa ufyende subscribe canke sabone ni butarafyenda ko kugira ngo utoje cikanwa ndetse kandi ujura mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro tubageza ko no Mpuza TV rero Imana iba hezagire.